Stephanie arubatse oya ari single imisore y'igitega ntiyiti oh no ukurira no gutwenga iyo uri muri action ibikorohera bibi vyahe kurira kuri ndirira gato Igozen TV. Much respect to you ukunda Igozen TV ukunda n'umusatirizi nanje ndagukunda cyane kubera ko uri updating hanje kumburi ugukurikirana ibiganiro ngenda gushira kuri Igozen TV televiziyo yanyu cyangwa televiziyo yacu igenda ikuzanira the hot news nuko ejo mu gisagara ejo hahise mu gisagara ca Gitega hari hahi Lavine umupfakazi ari kumwe na Libat umwe akubita abantu igihumbi mu munota umwe bari bishikiye mu gisagara ca Gitega bari kumwe n'abakinyi b'amareresi bagenzi babo bo mu gisagara ca Gitega nuko nk'umusatirizi ndabisubiyemwo naragerageje kwiganira na Fani kumburi atubwira amabanga menshi tutari tumuziko uti ayo mabanga ni nyabaki gumana nanje rero kuri Igozen TV kumburi twiyumvire exclusive kumburi twakoranye na Lavine ku munsi wejo Igozen TV reka tubaramutse turi kumwe n'icamamare kazi mu gisagara ca Gitega suwundi ni Lavine ndakuramutse bon si imyaka myinshi uretse ko ubunye ariho nshoboye kugaragara abantu bakamenya ko naje sino hano ni muhira nama ngaha sino shobora kubaho Gitega ntayizamu bakuzi nk'umupfakazi aho ni muri film ari kazi ego Fani kumbure urumwe mu badamu ndakwita umwigeme canke umudamu byose birambera urumwe mu badamu kumbure muriko murabikora neza mu gukina kwa film Fani kumbure je akantu kambere nshaka ko kwibariza Fani wa kera na Fani wo na Fani kumbure bakwiyumvira kuri ibi nabiriya ucinjira muri film ndashaka umuntu untandukaniriza abo bantu babiri bashana batandukanya gute Fani wa kera novuga ko yari Fani ataragira icerekezo neza cy'ibintu ashaka gukora cy'ukuntu nyine ashaka gukora atabwagira icerekezo neza ariko Fani ubu ni Fani azi icyo ashaka gukoranya abakinyi b'amareresi batandukanye mvuze n'abakinyi b'amareresi mu gisagara ca Gitega ukabakoranya kumbure mukaba ikintu kimwe kugira ngo mugire ico muhurije ko iyo ide canke iyo idea kumbure yakujemo gute Chambere n'urukundo chambere nuko ndakunda Igitega nawe kubariye ndakunda ibikorwa by'abanyagitega ndakunda kubona iterambere ry'abagenzi banje rero nico gituma navuze ati twavuze muri Burundi Film Academy tireka twihuze n'abanyagitega kugira ngo kuko hari igihe amafilme y'Igitega benshi bibaza ati Gitega nta mafilme hari naho baze umunyagitega akavuga ngo film Gitega go happy nta mafilme hari donc ako kantu kumva karababaje turavuga ati twebwe ko dufise Imana umwanya hakaba hariho ahantu intambwe naho tumanze kugera ko bariye nabo turashobora gufatana ukuboko hama tugakora ibindi bintu tunyarutsa kumbure kuko turabona ko muri mu bikorwa gatatu na ijya sinzi ko ari truafa bisigura iki ubwa mbere ijya twafa yarahindutse ubwa mbere yari family friends forever ariko ubu unyi ni Fani is funny is a family bisigura ati abafana ba Fani n'umuryango Yes kumburi ku bantu kumbure babakunda n'abantu bakunda ibikorwa vyanyu kubatora vyoroshe kugira ngo abanyakarusi nibarabika ikiganiro biborohere ingene babatumako kugira nabo bababone neza na neza byo genda gute kuri YouTube channel yanje ni Lavine official Instagram Twitter na Facebook ni Lavine aho murashobora kundo arubatse oya ari single peut-être imisore y'Igitega ntiyiti oh no kubera iki uri single iyo uri single no kuvuga ko imisore ntiyiti unashobora kuba single ari wowe wabihisemo cyangwa ukaba single nyine naruko wabuze ako je ntabwo aruko nabuze
Fani kumbure akabazo ka nyuma nogenda ntababajije. Fani kumbure baravuga ko wewe uri mu bakinyi b'amarelesi batunze bafise akanoti ku bantu kumbure bacibaza Fani iyo yakuye akanoti mbe yagakuye mu gukina kwa film byagenze gute kugira ngo Fani aba afise déplacement agenderamwe mu gihe tuzi ivyamamare bitari bike kumbure bidafise ubushobozi nk'ubwo mufise? Nta butunzi fise ariko ndashima Imana. Yesu yaratwigishije igisabisho dusenge dawa tusi mu ijoro byo bidekuye umunsi. Ndashima Imana kubona ima ivyo mfungura ku munsi kandi kamana amagara ivyo birahagije naho kuvuga ngo ndumutunzi wapi ariko nubundi ndumutunzi nyine kubera ko ndabise ubuzima ndahema mva ndumutunzi ariko ivyo byo kuvuga ngo amahera ngo ibi nabiriya nabikuye nta handi atari muri filme kuko niko kazi kanje kamisi yose. Nuko twari kumwe na Fani ngo yahisemo kuba single ngo nta musheri canke umushushu akene ndakubeshe oya nubeshye kuburyo rero abanyagitega abatipe ntimwicanganye ngo nitwahora muri quartier ngo munsabe utunimira aho twiwe ariko arabakene kugira ngo mu musupporting ibikorwa vyiwe. Fani akajambo ubwira abanyagitega abaje kukuraba kumwe bahora bakubona mu mafilm ariko no munsi bakubonye face to face akajambo babwira kugira ngo bumve ko nawe ubakunda kujya bagukunda. Icembe nababwiye nyene nuko ndabakunda cyane Imana bahezagire naryohewe cyane hama nkababwira kandi bashigikire cyane aba bakinyi ba filme b'Igitega kugira ngo tuzoshobore kugeza filme zacu kure cyane. Ego ukurira no gutwenga iyo uri muri action ibikorohera bibi vyahe? Kurira ndirira gato oya sinde muri action nuko tubashimire Fani nibaze ko nikindi gihe Igozen TV twabakeneye tuzobaronka. Yego murakoze. Naam. Igozen TV.